baririmbye bati gukorera Imana nta buhombe burimwo, ego na cyane cyane iyo umuntu abikoze abikunze mu bwizigigwa. Abandi nabo ngo iyo umuntu yubasha Imana nta nkeka iramuha icyubahiro, uko ni ukuri kuzuye. Ingabire ni nk'akabuyenge k'igiciro kinini mu maso y'uyihawe. Aho agiye hose agira ukuboko kwiza. Iryo ni ijambo ry'Imana. Nta nkeka ubuzima bw'uwashimye gukoresha ingabire yiwe neza bugenda buhinduka ku munsi ava mu bwiza aja mu bundi. Ukaba nkako ni Imana ihindura amateka abahisemwo kuyikorera. Hariho abahirwe batahuye iryo banga. Muri abo harimo Evangeliste Patrick Ndayishimiye Rutonesha. Kubatamuzi ni mu Mutegabiri. Nsanzwe nubatse, Imana yarangiriye neza, irampa umuryango munini abana 7, twategereje undi 8. Natangiye gukorera Imana kiri muto, navukiye mu muryango wa Kristo, cyane cyane umuhamagaro wo gukorera Imana waje kugaragarira niga amashuri yisumbuye. Niyo numva muzukuri haswe n'umwuka wera gukorera Imana mu kuvuga ubutumwa bwiza, mu kubwira abajene tungana ijambo ry'Imana, tuyikorera mu buryo butandukanye. Ikibanza cya mbere ni mu ishengero rya Kristo, aho nsanzwe mbarizwa ku mukozi w'Imana mu ishengero rya Gazodeza. Hakaba na ministeri nsanzwe nkoreramwo ya Carmel Ministry. Ndafite n'ikindi kiganiro natanguje kimaze hafi nk'amezi 7 cyitwa ijambo ry'umunsi, uburyo ntanga ijambo ry'Imana imisi yose, ridica kuri YouTube no kuri televiziyo ya RTV. Jewe namenyanye na Carmel muri 2012. Nari mfise umubanyi wanje duturanye kumutakura kuri 10, aragwara bwawe mu Carmel. Ndabona abantu bafite urukundo baza kumuraba, ndamubaza abo bantu nabahe, bakamushuriza amazi bakayazana. Bari abantu badasanzwe. Numva naje ngize inyota kuja kubana nabo. Mubyukuri njejwe amasengesho nivuga butumwa muri ministeri ya Carmel. Ariko yemwe Yesu agira neza. Ico ni igitangaza pe. Ni igitangaza Imana yakoreye umuryango w'umukozi wayo. Bama bavuga ngo Imana igira aho imaniye ibabeshe. Mu kwibuka uwo muryango, Imana yaciye muri ministeri ya Carmel. N'akarengo uwigishwa ijambo ry'Imana akwiye guha umwigisha ibyiza byose. Amen. Tugomba kugira report eri. Urabona imyaka umaze yorotare nayumvise. None gaye ico ciyumviro caje gute mu ba Carmel? Naho dusanzwe duhamagarirwa n'ijambo ry'Imana ko iyo turonse uburyo dukwiye kugirira neza bose, na cyane cyane ab'inzu y'abizera. Amen. Imana rimugana wahanuzi, niyo manisezera gasoza. Haleluya. Haleluya. Nashima Imana ko atawo ushobora gutanga imbere umugambi wawe. Haleluya. Je mukunyereka ko tuzoba imodoka yanyeretse ati ko ari mu bizoca. None Yesu Kristo yabikoze aragaheza giko. Kandi ndamushimira nawe ubwiwe uzombere no kumukiri ko yumvishwe rya Kristo Yesu.
Yesu Kristo ahabwe icyubahiro cyane. Imana yatumye bikunda umutwaro twe tumara imyaka myinshi turi benshi mugabo umwe wese atazi ko n'ubundi awufise habaye mu kwezi kw'icumi umutwaro uraremera cyane. Umunsi umwe hari umukorege natumiye ngo aze muri kame mu masengesho araza jeudi agarutse ku kazi ndamwata byagenze gute ndati nafashijwe nshinjira nyahagaze nkishika kuri portail twafashijwe niko kiri kuri portail ngo nabonye ngo hari imiduga myinshi wa Carmel ngo mpagaze neza afana ngo mfite imiduga myiza numva ikintu kinshutse no kumutima ati ndamaze ndihagarike Patrick nabwo twese abakarmel benshi bafite imiduga iruzuye mugabo umurongozi aratugaburira ijambo nta modoka afise. Umunsi wa mbere kwanje Carmel cyatangura kiyatubwira cyo mu ndaka bose ikangura ndabiragaruka ndamuhamagara ndamwata Patrick kuri heya ndambwira ndabaze nguse warase déplacement arambwira ngo ndafite kandi dufite amazakoshana habaye dimanche haleluya dimanche umunsi w'ikorane mu gatondo ndi muri louange numva ngo bari mu bikora nashe rero saa sita ndamubwira nkuko yababwiye umurongozi wacu Jean-Baptiste Jean naje ndashinze ko kasha uko nyine warongowe bikore gutyo mugasanga yakira Imana ati bana umukanda musafye abakamere bari bambere kubwira bafite ikintu mu kwezi kumwe kutaranahera mu matwi zinga twari twaya kwijera mahera yose ibasirira. Amen. Iyo manisezera gasosa Ufite assurance, ufite contrôle technique, ufite carte rose, kuvuga nta kibazo na kimwe. Ariwe gusa no kumenyereza amaboko yiwe kutata zose akatwara baba. Ariwo digito. Apana tukwezi liku. Ngeni usome Bibiliya no kuvuga ngo mukuri gukungura uko kuranja oyayi. Ukandagira imodokari ugashika mu bikorwa by'Imana ikagenda neza. Ari wembe nguzo z'umurihi gitorageza kandi. Sheke mabonye yavuye ku musesekara manera totetruye yumidore atwibuse kubera ko umutwaro ugize iminsi uri mutwaro uri nko mu majenda 20 ari muhira bavandi ndashima Imana ko ndose déplacer ndashima Kristo yuko twasengeye Vox iyiduhuko nyene ndabashimiye n'abakarumere ni Imana yabatumye. Ndashimiye Kristo ko yumvise amasengesho yacu twari tumaze igihe kinini tuyisengera Yesu Kristo yayiduhaye tubika ibihe bitandukanye dusenga twandika tuvuga twatura tugushimye ko abishikije Ego twarayisengeye yarabikoze turayironka. Ndashimiye bakarumere bongerereza umugisha Imana ibahezagire. Amen, amen. Bamukanyosha abantu benshi baraza ngo kubera kubura ngene bizana abana kwegisi ikavuga abana ndabasha muri taxi yangaye taxi zibiri zingaye. Ndashima Imana ko Mungu uzozana abana banje bose. ndashima Imana ko icyo yavuze bigisohoza. Nagiye imwaro mvuga butumwa ndabura déplacement kugenda imwaro ngendera mu gifuso gifise gipakiye ibiyeri nategerezwa kuba ndiko ndigisha sayine yageze ndi mu mugamba. Kindi gihe navuye imwaro turi abantu 10 mu modoka ya Probox. Kuva igihe ntanguye ikiganiro cy'ijambo ry'umunsi nagendera amashakoshi ishakoshi irimo kamera irimo impuzu ukundi kuboko nafisemo ibitabo ukundi trepye. Uyu munsi Imana yatubwiye amezi abiri arahera yatubwira ko nzibaruka mfite imodoka
ndagahezagirwa hirya no mu ijuru kuri ibyo bikorwa byiza dukoreye kandi namwe turabashimiye ukuntu mwatwimbiriye neza ijya vox twaza tuyivuga no mu izina kayibwira abana bakayivuga none Yesu Kristo yumvishije amasengesho yacu Yesu Kristo ahawe icyubahiro cyane turavuga ngo turamugura imodoka ikwiye umuryango ko yari yaheze gasubiza umuryango munini wagutse turavuga ngo ni vox haleluya Haleluya! 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 bamwe mu bo bafatanije igikorwa cy'Imana barakeje uwo muryango buzuye umunezero. Nshimiye Imana kuko itazikoze isoni. Nshimiye Imana kuri iki gikorwa Imana ikoze cyane. Imana wakoreye, Imana yaguhamagaye ukayemerera. Ndayishimiye umunsi wa none kuko iguhembye. Kandi guhembye amafaranga aruta ayabo mungana babonye akazi bagahembwa bari muri leta ya Kongo cyangwa yino uhembwemo kiraruta icabo ntacu bazobonera mu isi nyaga bazotubona twagiye mu ijuru. Ndashimiye umuryango wa Carmel cyane muri shami mbifurije kwera imbuto. Amen. Mbifurije kwera imbuto. Amen. Imana ibahezagire. Amen. Abandi baravunira akagohe abo barongoye bati mbega burya murazi ko Evangeliste Patrick hari misi yagiye mu bikorwa by'Imana akabura uko yiyunguruza akaruha uyu muduga umaze gushika mbere ukibitse ahantu. Ati nyabuna namweramiriza gushika mushikiriye ibyanyu bikibitse. Barongera bati yewe mwene data mukozi w'Imana Patrick iyo ntahe ntimuze murambigwe kuyamamaza n'umuryango wawe. Yarihanganye mboneraho no gutera intege n'abandi bakozi b'Imana by'ukuri twebwe mu kumushimira n'Imana yabidushizemo kubera tureba umwete wiwe turaba inguva ashira mu gikorwa cy'Imana. Tera intege abakozi b'Imana mbihanganisha abatarasubizwa murindira imbere y'Imana kuko Imana ntabwo irahemukira abantu bayo. Kurindira isezerano ni ikintu kigoye ariko kandi ni cyiza kudatakaza ukwizera. Hari ijambo nkunda cyane mu gitabo cya Luka rivuga ngo mbega umwana w'umuntu niyaza azosanga kwizera mu isi. Ntukigere utakaza ukwizera cyangwa ngo uvuge ibinyuranye n'ibyo bizereye. Kwa Mungu mu gatondo twaranezerewe cyane Bishop wacu arigisha ndandika ndavuga ngo mwami muri uyu munezero ndemera igitangaza cy'imodoka. Kwa Mungu mu gatondo nayihawe saa 9 z'uwo munsi. Patrick ijambo twamubwira nuko akwiriye kubandanya ashima Imana. N'Imana yabikoze biciye muri Carmel. Imana ifite inzira nyinshi yari gushobora no gukoresha n'abandi. Iyamukoreye kiri abandanya ayikorera, abandanya ayivugira, abandanya ayishingira intahe yiwe izosubizamo abandi vyizigiro bari baradendebukiwe. Yemwe mpebe mvuge nka Yobu ntinari narumvishije ibyawe ugutwi ariko noneho ijisho ryanje rirakwiboneye. Ureba Imana twizeye sagaseseshwa rumuri Imana ya Carmel niyishira indirimbo nsha mu kanwa k'abayo benshi babiraba bagatinya bigatuma bayizera. Zaburi igice cya 40 umurongo wa 3 havuga ngo kandi yashize indirimbo nsha mu kanwa kanje ngo niryo shimwe ry'Imana yacu ngo benshi bazobiraba batinye bizigire uhoraho.
ikintu noshima Imana ku bwa ministeri ya Carmel nuko uko twinjiye muri Carmel uno munsi atariko turi. Ndatumirira rero ugwaruka ngo ruze dusenge, ruze twegera Imana. Ministeri ya Carmel turashima cyane, twaboneye umugisha, twahigiye ijambo ry'Imana. Ministeri ya Carmel twarahaterewe intege yo gusengera mu ijambo, gusoma ijambo ry'Imana. Nahamagarira abantu bose cyane cyane abamama. Carmel ni ishirahamwe Rukristo ryavutse mu mwaka wa 2008, ryemegwa imbere y'amategeko mu mwaka wa 2013, rikaba rikora ibikorwa bikurikira: gukangurira abakristo cyangwa bamenye Imana gukanguka mu buryo bw'impwemu. Cya kabiri nanone ni ugukangurira abantu ko bakwiriye gukora bakiteza imbere, kuko Carmel mu iyerekwa ryacu tuba dukeneye ko duhagarara neza mu buryo bw'impwemu no mu buryo bw'ibifatika, mu buryo bwa finance. Amaguru ya mbere mwahagaze ku cyo twita evangelisation intercession, kuvuga ni igisata kinini, novuga yuko ari ukuguru kumwe Carmel ihagazeho. Tugasubira rero tugakora igikorwa cyo gufasha abana batishoboye, imfubyi. Dufite abantu 126 dufasha. Tusubira kandi tugakora igikorwa cyo gufasha n'abamama babo mu bijanye no kugira ngo tubashoboze kuronga imitahe, tukagira ikindi cyo kuvuza bene gihugu ku buntu, tukabagurira, hari ishirahamwe ry'abaganga dukorana, tukabagurira imiti tukanabavuza ruguru mu ntara. Tuhora dushigikira n'amashengero tukayashigikira, hari abagitangura, hari n'ayamaze iminsi tukagenda tubafasha, hari ayo twagiye dufasha mu kubagurira ibikoresho bimwe kugira ngo babashe nabo gukomera nk'ishengero. Carmel yifuza kuzoba dufise ivuriro ryacu kugira ngo biza bitworohera kuvura abo bene gihugu. Turifuza kuzoba dufise amashuri duhagurutse bajya abantu nikora ari benshi kugira ngo bave mu ibarabara no gusegereza bikorera. Tukabandanya n'igikorwa cyo kubandanya twubaka igicaniro. Nawe ntutangwe kuko yakira bose. Woba wifuza kumenya amateka yagutse ya Carmel cyangwa kwifatanya nabo, wobasanga aho hakurikira: Herode Avenue de Kongiko numero 25. Iyo minsi y'igicaniro gusenga ni mu kibanza cha Transworld Radio hariya nanone muri Rohero, niho dusengera iyo minsi. Nababariye kuwa 4 tugasenga no kuwa 2 ku mugoroba, tugasenga na vezi 2 mu kwezi, vendredi ya mbere na vendredi ya gatatu. Wonahamagara kuri 79 97 86 71. Kaze nuko bene data nkunda, mukomere ntimunyiganyige, murushirize iminsi yose gukora ibikorwa by'umwami wacu, kuko muzi yuko ubutame bwanyu atari ubwo busa mu mwami. Amen. Ureba Imana